naje ngaha mw'ishengero rya Ipantasi narifise intoke zidadaraye zikamanyuka nari ndabimaranye imyaka ishika ku 12 intoke zanje ndakuramukije waca wibaza ngo ni nkibuye riguharuye nari umuntu intoke zanje haragera umwanya umwe zitu namwe ntazigorora mu amaguru yanje nyene akirabura hanyuma akagera igihe mu birenge hakamanyuka hamwe n'amano yonyene yimanyura harageze igihe ndaronka umugabo wanje niwe yampaye ubutumire maze kumpa ubutumire ca ndaza ngaha umukozi w'Imana Pastor yaranyakiriye amaze kusengera aha naho kamanyutse nyene vyaduze mu buzima bwanje byaratumye byanka ko niga ku ishuri hano naja ku ishuri nashobora gutambuka ndiko ndatambuka ngeze mu nzira nkaza numva Narimanyuye cyangwa mu kirenge hagati haramanyutse nkaca nicara harageze igihe mu nyuma kubera hano niga hari kure biranka ko niga nyene ndavuga ati ndahevye ndatinda ndaheba ishuri maze guheba ishuri niho hageze igihe kubera ruguru bambwira ngo harakanye ndavayo ruguru bambwiye ati urapfumuji Bujumbura yabe hari igihe wosanga ari ingwara ya nk'ahantu hakanye ndamanuka ni Bujumbura shitsi noneho nagiye kuronka ubutabazi maze gushika ngaha muri Ipantasi bamaze kusengera kugera uwo munsi ndiko ndabona ubuntu bw'Imana kuko Pastor asengeye yampaye amazi ndashiramo n'umunyu nza ndiyoza kugera ubu ndiko ndabona ibitangaza ubintoke zanje ndashobora kuzigorora kare ntahora ndazigorora ubu nta nuko zikimanyagurika kandi ndizera ko nzova ngaha shingira intahe n'abandi ndababwira ubuntu bw'Imana ko nabonye Imana ngaha muri Ipantasi hama Imana ibahezagire n'abandi bataraza ngaha bafise ibibazo by'ingwara bazoze kuko ngaha bazohakirira kuko je abaganga bari bamvuye bari benshi bari barananiranye ariko ubu kugera ubu narose ubutabazi bw'Imana ku munsi umwe ninjiye muri Ipantasi numva ari byo gucimira Imana araheze kwa muganga bo ntibaronka nabo nisiguro bambwira y'ingwara ngwaye ndababajije bambwiye ati uzokira barampimiti mugabo sinigera nkira kize ngaha niho ndiko ndabonera ubuntu bw'Imana byararangiye kuko intoke zanje zaramanyuka hamwe naje mukuramukanya naramukanya kusinigera nkororera iganza ubu ndiko ndabona ubuntu bw'Imana mena mwarahezagewe nawe